ushaka gukora ibiki, you are not getting married. Hari isezerano dufitanye nawe yo kutarongogwa, yo kutarongora. The spiritual husband will be there. Umurozi akabazi neza ko yagutwaye agahuzu kawe yagiye kukanyegeza, yakaroze, ukagerageza kubita imirongo, ndagukunda, nakubonye sinjyama, sinjya, naho baba bariko barabahenda barajya. Haleluya. barabahenda, ashaka kukubwira sheri wariye ngo yasindaje, aho imbere hariho ubugari n'inyama n'amafiriti ni ariko arakubita, agiye kumira ubugari akacagira ya sindaje, bakomye isahani ntiyumve ko ndikunda, ugakora byose ariko akavuga ni ntago uzokubaka, ntago uzomutwara, ntago uzovyara. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Inzira imwe y'umugisha urakeneye ubushobozi bw'Imana budashobora guhagarikwa n'ikintu na kimwe, hamwe n'agakiza wugurura ibyo ukora, wugurura ibyo urimo, usingura karindi. Haleluya. Kagumani jewe sinzova iwacu nakoze mariage, karande iwanyu nagamani turaraba iwanyu muvyarira iwanyu baragukubita inda wumika, bakaza kugerane kiri ibi n'ibira, bakagana oya jewe sinokwemera tutakize mariage, karande iwanyu kagana ngo iki, akagusamaza umuzima, akagusamaza pa gasanga wabyaye uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ukiri wanyu mariage ikabibaye karaha akahise. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Ukiga mu ishuri uvuga ni nzotera imbere, nzogera kuri ibi, nzobiki, nzoba umuganga, karande iwanyu ngo iki, nguvuze ngo iki, nguzogera, ikakwiruka inyuma. Umva, utari umunebwe, utari umuntu adakunda gukora, utari umuntu yiyumvi, uri umuntu afise umwete, unakora ijoro n'umurango yuhaso, ugumurondera degree yawe, ugumurondera ubuzima, ushakisha hirya no hino, mugabuka karande n'imizimu n'ibitero bikavuga you are not going anywhere. Nico gituma zimwe mu nzira z'umugisha utegerezwa kurugira ikintu bita agakiza. Agakiza k'Imana hamwe n'ubushobozi bw'Imana duhagaze mu uyu munsi, turategeka mu izina rya Yesu Kristo, ikintu cyose cyakubereye ntambamye kiravanwa mu nzira yawe, kirakugwa mu nzira yawe, kirakugwa hambavu yawe, utegerezwa kwinjira mu mugisha. Noneho muhiriwe muhishije hano muri repentance, ubushobozi Imana yarabutanze. Umva, nakari mwino, nakashizwe munsi y'amabuye, nakate umva, nibiri mu kirere, nibiri mu mazi, nibiri hehe, byose. Haleluya. Umva, jewe ndumva explosion, ndumva guturika kukomeye kw'ibitangaza byari byarugaraniwe ahantu Imana igiye kugurura muri kuno kwezi kw'icumi. Abizera bari hehe batere haleluya, telini haleluya. Yesu nadufashe cyane gose. Yes, inzira ya kabiri nayo is a spiritual fathering, umubyeyi w'imhemu. Umuntu wese aze ari ngaha adafise umubyeyi w'imhemu, udafise ikintu uhajije kubijanye n'inzira yawe y'umugisha. Simvuze ko nta mugisha uzoronka, mugabo urafise icyo uhajije. Yesu Kristo baramubwiye nti jewe naritondeye amabwirizwa yanje kuva mu butoya bwanje, none nkora iki kugira ngo nzoje mu bwami bwo mu ijuru? Yesu aramubwira ni ibyo byose warabikoze, mugabo uhajije kimwe. Umuntu ashobora gukora ibintu mugabo akaba afise ikintu ahajije. So the spiritual fathering ikikora ni iki? Ababyeyi barashobora kukuvuma umuvumo w'ababyeyi, umukozi w'Imana akawugukurako,
mugabo muvyeyi ntashobora kugukura ko umuvumo w'umukozi w'Imana. Reka ndeke kuvuga umuvumo w'umukozi w'Imana. N'umukozi w'Imana avuma ntago aba ari umukozi w'Imana w'ukuri. Nimba hari umukozi w'Imana yakuvumye yarakubeshe, umuvumo yakuvumye ntiwagufashe, yarakubeshe. Umukozi w'Imana nyabaki, Yesu yagutumye kuvuma abantu. Ayudea abasunitswe n'ibigumbagumba by'umutima wiwe uko bayifuza ko ibintu bigenda. Mugabo nta mukozi w'Imana wo kuvuma. You are not here to curse. Yesu atufashe cyane gose. Umuvumo wose nawo busunitswe no kanwa k'umukozi w'Imana, ariko udahagaze mu kuri, ubizi neza ko uhagaze mu kuri wewe, ariko umuvumo wowe utahagaze mu kuri ntago ushobora kugufata. Ushaka kugira ubwoba, akagutinyisha, akagutera ubwoba. Hari abantu bagena bafite ubwoba, urafite ubwoba, ngo yaramvumye, yarakubesha. Nta muvumo yakuvumye uzogufata mu izina rya Yesu. Awuvuma yisunze ibigumbagumba vyiwe nuko yipfuza ko ibintu vyogenda. Mugabo suko iko wipfuza ibintu vyogenda kose kariko bitegerezwa kugenda. Biriravuga ngo abarongorwa na mwhemu w'Imana nibo bana b'Imana. Ategerezwa kurongorwa na mwhemu w'Imana mu kugira ijambo kwaturako, apana kurongorwa n'ibigumbagumba vy'umutima wiwe. Nuko rero umuntu wese ari ngaha, nimba umukozi w'Imana yakubeshe ngo arakuvumye, humura, uyo muvumo niho wagufashe. Kandi naho wowe ufise ubwoba uyu munsi turagusengera birakuva ko mu izina rya Yesu. So the importance of spiritual fathering niwe aguhezagira, is there to bless you, mukukwatura kumugisha, mukuguhezagira. Umuvumo wose nababwiye ko umuvumo ushobora kuba stuck, umugisha ushobora kuba stuck, cyangwa ushobora gufatwa, cyangwa se ukazibirirwa ahantu kubera umuvumo uri hejuru ubuzima bw'umuntu. The spirit saying no, imhemu ziriko zirakwankira. Umva, umugisha ushobora kutanka, mugabo kugira ngo wuguruke hagategezwa kubaho resistance ikomeye y'amasengesho adasanzwe yo gusunika icyo gihome kiriko kirazibira uwo mugisha wawe. Hallelujah. Igihe cyose uzobona Satani ariko aragira resistance nyinshi cyane yo kukugwanya, kano kantu mukumvirize unafise ahantu kandi kukandika. Igihe cyose uzobona Satani ariko aragira resistance nyinshi yo kukugwanya, yo kukugarira, yo kukubloka, yo kukufrena, yo kuguteza ibyaha, yo kukubuza amahoro mu mutima, ico ni kimenyetso kikwereka ko Satani aratinya ikintu kiri muri wewe. Atinya ko niyakure kukidegembya ushobora gukora ikintu, ushobora kugera ahantu atari hitezwe. Hallelujah! Yes. So the resistance of the devil, resistance ya Satan, nama patterns menshi yo kukugwanya no gushaka kugudekuraja, ni kimenyetso yuko Satan agutinya. He is afraid of you. Yes, adufashe cyane gose. Rero umuvyeyi w'umugisha, umuvyeyi w'imhemu nimwe nayo mu nzira igeze umuntu kumugisha. Hari abantu benshi binjira mu nzu y'Imana baravumwe. Hari abantu benshi binjira mu rusengero baravumwe. Hari abantu benshi binjira mu rusengero barakuweho umugisha. Ariko bamaze kwinjira mu rusengero, abakozi b'Imana tubasengeye, yaza ngaha tukamusengera tukamubohoza, ubuzima bwe bugatangura kuguruka. Ivyo byari byarugaye bigatangura kuguruka. Amahoro agatangura kuboneka mu mutima wiwe. Ubuzima bwe bugatangura kubandanya. Kubera iki? Hari umugisha wuguruwe n'umuvyeyi w'imhemu. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Tudatevye cyane dufatira urugero kuri Esau. Ntago turinda gusoma. Bibiliya irambwira ngo se wa Esau hamwe nande na Yakobo yarabwiye Esau, abwira ni Esau mwana wanje, genda undonderera inyama za zindi nkunda, genda umpigira igikoko, uzuntekera inyama zicumbe, hanyuma nanje mbone ngire gute ndaguhezagire. So fathers are known as the source of blessings. Yesu natufashe cyane gose. Umuvyeyi w'imhemu ashobora kukubera inzira y'umuhezagiro ku buzima bwawe. Nico gituma Imana niyagushoboza
zugerageza gukora ikintu cyose gishoboka uprovoka umuvyeyi wawe w'imwemu akwature ku ijambo ry'umugisha. Naho vyogenda gute, ntugafata ijambo ry'umuvyeyi w'imwemu minenegwe. Ijambo ry'umugisha ry'umuvyeyi w'imwemu rishobora kuboneka nkaho menga ntaco bimaze, ariko ntirishobora kwijana ko kanya nyene. Muri aya masengesho ndimwo nahevye ivyo kurya, ndiko ndisonzesha, ntegerezwa guhezagira ishengero, kandi ndazi ko Imana izohezagira abantu bayo. Ndazi ko ivyuga ibizuguruka. Haleluya. Icyabaye n'igiki rero? Esau aribwa umugisha na Yakobo. Yakobo arawujana. Mugabo Esau yarashikanye ibyo se yari yamutumye arabimuha, ariko yaramubwiye ngo nta mugisha usigaranye. Mugabo ko yaramubwiye genda umpigire ico ndaguhezagizako, yategerezwa kugenda kukirondera arakizana. Ikikwereka yuko nta gishobora kuzibira umugisha w'umuntu uri hejuru y'ubuzima bw'umuntu mu gihe umuvyeyi yagambiriye kuguhezagira. Esau yarahezagiwe agira umugisha w'Imana mwinshi gusumba wa Yakobo, kandi Yakobo yari yamwivye umugisha wiwe, ariko leta aragwira gusumba nuko Yakobo yagwiriye. Imana yo mwijuru, umuntu wese yibaza ko yagutwaye inyenyeri yawe y'umugisha, muri iyi minsi Imana ikugwize gusumba rugezi yarariko, gusumba intambwe yarariko, gusumba revu yarariko. Abizera dutele haleluya. Dusomere gusubira mu vyagezwe igice cya 33 guhera ku murongo waho wa mbere. Turabona aho umuryango wa Reyubeni wari waravumwe, nta mugisha wari hejuru y'umuryango wa Reyubeni. Reyubeni yari yaravumwe nabiwe bose, generation zamukomotse ko zidaharurika, bari bafise umuvumo wamubabera intambamyi mu guhezagirwa. Ariko Reyubeni Imana itangura kubwira Mose atangure guhezagira imiryango ya Isirayeli. Muciye mu kubahezagira niho uyo muvumo wari hejuru wa Reyubeni n'abamukomokako. Reyubeni yari yarapfuye mu myaka myinshi atakiriho, mugaba biwe bakiriko baragendwa ku muvumo wavuye kuri Reyubeni. Yesu natufashe cyane gose. Mose atanguye guhezagira imiryango y'aba Reyubeni, niho umuvumo, reka ndakubarira, biciye kuri wewe Imana irashobora guhezagira generation yo mu nda yawe mu izina rya Yesu. Ntago abantu bavyumvise, narimvye ngo biciye kuri wewe Imana irashobora guhezagira abo muvukana. Biciye kuri wewe Imana irashobora guhezagira umuryango wawe. Biciye kuri wewe Imana irashobora guhezagira abana bawe. Biciye kuri wewe Imana irashobora guhezagira inzira zawe. Haleluya. Imana igukoreshe mu kuba intango n'inyenda muvano y'umugisha aho umugisha utaruri mu muryango wawe mu izina rya Yesu. Dusomere. Mose ahezagira imiryango y'Abisirayeli. Aha. Iyi niyo mihezagira Mose umuntu w'Imana yahezagiye Abisirayeli atarapfa. Aha. Ati uhoraho yasutse kuri Sinai. Soma kuri 6. Abareyubeni bari baravumwe, ariko baragahoraho. Atangwe kubahezagira umuvyeyi w'imwemu. Nibagapfe. Abantu bo muri bo ntibabe bake naho wogeza ngaho. Reyubeni yari yaravumwe na se wiwa muvyara, his biological father. Se wiwa muvyara munda niwe yari yaramuvumye. Mugabo se wiwe w'imwemu nawe atangura kumuvumura. Yesu natufashe cyane gose. Reka kugumuzunguruka mu vyumba no mu bindi n'ahandi nguri kurashaka gukugwa kumuvumo. Icara ahantu hamutekane. Hari umuvumo tugiye kugukurako, hari umuhezagiro tugiye kugushirako, hari umugisha w'Imana ugiye kuza hejuru yawe. Abizera dutele haleluya. Yesu natufashe cyane gose. So abareyubeni nta mugisha bari bafise, mugabo se w'imwemu ariwe Mose yabaye inzira y'umugisha kuri inde, kuri ku muryango w'abareyubeni. Iyo nayo ni yindi nzira y'umugisha. Yindi nzira y'umugisha nayo shobora kuvuga utazofata minenegwe ni gift, ingabire yawe cyangwa se talents. Ni kimwe mu bintu Imana ikoresha mu guhezagira umuntu. Is the way
one of ways that God can use to bless someone. Yesu natufashe cyane gose. Imana irashobora kuguhezagira, mugabo ingabire yawe nayo irashobora kugucira inzira. Your blessings, what you can, what you are able to do, icyo ushoboye gukora kirashobora kukugurira umuryango, kirashobora kuba intango y'umugisha ku buzima bwawe. Nico gituma Paulo yabwiye Timoteyo ngo ntihagire umuntu akugayira ubusore bwawe. Don't let anyone despise you. Ntihagire umuntu n'umwe akugaya. Icyo ushoboye, nimba ushoboye gusuka, nimba ushoboye gushona, nimba ushoboye kudandaza, nimba ushoboye kuvuga ubutumwa, nimba ushoboye kuririmba, itaranto yose ufise, your gift, your talents, icyo ushoboye kirashobora kugucira inzira, kikaba inzira y'umugisha ku buzima bwawe hejuru mu izina rya Yesu. Icyo ushoboye ntago ari wo mugisha, ariko gishobora kuba inzira y'ubushobozi bw'umugisha. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Bangahe bahezagiwe kubera ingabire zabo. Dawidi yagize umugisha waje hejuru ubuzima bwiwe kubera yuko yamenye gucurarangira inanga uwitwa Sauli. Aramuvugiriza kitari meze neza, abadayimoni barahunga n'impemu bizirahunga. Abadayimoni bamaze guhunga, Dawidi aravuga, Sauli aravuga ngo nta wundi muntu azoza araza ibwami. Ingabire ya Dawidi yamwinjije ibwami mbere yuko yinjira ibwami. Tala yo guhangana na Goliath yamushize kuri platform yo kugwana urugamba mu gihe abandi badi barutinye, kandi yatari kuba afise iyo ngabire ntago yari kuronka platform, ntago yari kuronka amahigwe. Ya baravuze ngo yarabaje ngo ninde umuntu aza kwica uyu mugabo Goliath, aza guhembwa iki? Bavuga aza gushingirwa umwana w'umwami, kandi ashigwe hejuru, yambikwe n'umwambaro w'ubwami, hama ashigwe hejuru, aherezwe icubahiro mu gihugu. Ingabire yiwe ya Dawidi yamushize kuri platform, imaze kumushira kuri platform yo kugwana no guhangana, ica iramuhereza, imukorera mariage, imuhereza umugore ameze neza. Ingabire Imana yaguhaye reka kuyifata minenegwe. Ingabire talent, icyo ushoboye gukora ntugifate minenegwe. Ntubu munebwe wo gukora ibyo Imana yaguhamagariye gukora. Ntubu munebwe wo gukora akazi Imana yagushizemo gukora. Akazi kawe na tala y'icyo ushoboye bishobora kuba inzira y'umuhezagiro wawe. Dusomera ijambo ry'Imana.